Kwigenekerezo rya ndwi ruheshi uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'ivyegera vyiwe ba nyakubahwa Space Caritas nje barikanuye na Syriaque Nshimirimana yaragirishije inama abaserukira ibimenyesha makuru mu ntumbero yo kubasigurira ivyerekeye urukurikirane rw'amahuriro ariko aratunganywa n'inama nkenguzamateka kubijanye n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ku civugo kwibuka no guha izina ribereye ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Mwijambo yashikirije nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yamenyesheje abo baserukira ibimenyesha makuru ko amaze gukoreshwa ibiganiro bitatu yongera bashikiriza ivyatumye urwo rwego arongoye kwiyumvira gutanguza ico gikorwa. Yavuze cyane ko arakajya ko guha umwanya umurundi wese kugira icyo ashikirije ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 kugira ngo ukuri kumenyekane kuvyashikiye igihugu cacu muri uwo mwaka. Yamenyesheje kandi ko amahangira inama nkenguzamateka yifuza gushika ko azotuma abarundi benshi bahimbagwa babonye intambwe Uburundi bushitseko. Yarongeye ahimiriza abanyamakuru gushikiriza amakuru yubaka igihugu atsimbataza ubumwe n'amahoro. Umukuru w'inama nkenguzamateka yaciye hamagarira abafise ivyo bakoze muri uwo mwaka ko nabo nyene bogira ico baterereye muri ivyo biganiro kugira ngo hamenyekane ukuri. Ntiyibagiye gushimira abarundi benshi bamaze gushinga intahe mu biganiro bitatu bimaze gutunganywa. Nk'uko musanzwe mubizi kandi mwabikurikiranye kuva ku igenekerezo ya 28 ndamukiza umwaka wa 2021 inama nkenguzamateka ya Repubulika y'u Burundi yaratunganije ibiganiro ku bijanye n'ivyabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ku civugo kivuga ngo kwibuka no guha izina ribereye ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Igihe inama nkenguzamateka yiyumvira gutanguza kino gikorwa yari ifise amahangiro akurikira. Icambere guha umwanya umurundi wese avyifuza kugira ico ashikirije ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 kugira ngo ukuri kumenyekane kubyashikiye igihugu cacu muri uwo mwaka kuko benshi umaze kuvyumva ayo mahano asigurwa ugutandukanya. Kabiri guha akaryo uwo wese afise ico ashikiriza yaba uvyemera canke ubihakana ukekwa ko ari mu bakoze ubwicanyi canke wakozwe ko n'ubwo bwicanyi kugira ngo bafashe inama nkenguzamateka kwegeranya ivyemezo be n'ivyumviro vyofasha kumenya ukuri. Gatatu kwegeranya ivyumviro mu ntumbero yo kwihweza ko ibikenewe vyose bimaze gukorwa kugira ngo inama nkenguzamateka irabe ko hageze gushira mu ngiro ingingo y'amajana 189 mu bibwirizwa shingiro ivuga ko inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 hamaze gushirwaho inzego zitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro kugira irimbure ivyakozwe hanyuma hakurwe canke hakomezwe mu ibwirizwa shingiro ingendo ijanye n'ivyamoko muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Nk'uko muvyumva rero mu gihugu cyasinzikajwe n'ibibazo by'amoko vyogorana ko iyo ngingo ishirwa mu ngiro hatamenyekanye neza ivyatugoye bifatiye ku macakubiri y'amoko n'ay'intara kugira tumenye intambwe abarundi bageze ko mu gusubiza hamwe no kubana mu mahoro. Ayo mahangiro inama nkenguzamateka yifuza gushikako nta nkeka ko azotuma abarundi benshi bahimbagwa
babonye intambwe Uburundi bushitseko ivyo biganiro bimaze kurangira. Tuboneyeho akaryo ko gushimira mu gisevere hamwe n'amashirahamwe atandukanye ingene bamaze iminsi bari ku kivi mu ntumbero yo kudufasha kumenya ukuri. Nakaryo keza rero ko gutera kamo n'abahora bafise ubwoba bw'ivyo bakoze muri uwo mwaka, mbere rimwe na rimwe bagahuvya abandi mu kubaca ivutu, mu kubabwira ngo ngaho bariko barazura akaboze, ko nabo nyene bogira ico baterereye muri ivyo biganiro kugira tumenye ukuri, gutyo twubake Uburundi buzira amacakubiri no kwinubana. Vyongeye nabo nyene bazohimbagwa ivyo biganiro bimaze kurangira, ko bazokumva ko imitwaro bari bamaranye imyaka yaba 50 igabanutse, gutyo bareke kuremerwa, bongere bareke kuremera abantu batari bake ataruhara bafise mu byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Ivyo biganiro bizotuma abarundi biyumvira kuri kahise kabo, barengere ibibatandukanya mu by'ukuri bitagira ifatiro. Aha twovuga nk'abakomoka ku bafise uruhara mu bwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 basimbwa n'umutima iyo bumvise izina ry'uwabo rivuzwe. Ivyo biganiro nivyo kubaremesha, nibahumure, bamenye ko icaha cagira uwagikoze. Vyongeye icaha ntikiragwa uruvyaro. Kubakomoka kubahitanywe n'ubwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 bihora bishika bagashangashirwa iyo bahuye n'ukomoka kuwishe uwabo. Abo bose tubahamagarira kumenya ukuri maze bafatane mu nda, kuko nta ruhara na ruto bafise mu byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Umuntu wese ukwari akwiye kureka kwinuba mugenzi we amuhoye ibyabaye muri kahise, mu kuzirikana ko twese turi biremwa vy'Imana kandi ko hatica ubwoko ariko hica ubutegetsi bubi. Tuvavanure n'ingendo yo gufatira mu kivunga, kuko biri mu byasinzikaje igihugu cacu. Umwe wese akwiye kwemanga ivyo yakoze ku gatwe kiwe atavyitiriye abacanke bariya. Inama nkenguzamateka irashimira cyane abarundi benshi bamaze gushinga intahe mu biganiro bitatu bimaze gutunganywa. Tukaba tubararikiye guhimiriza aho bose bakigonwana ko boshira ubwoba bagashinga intahe y'ivyo bazi, atagushikuza, atagashavu, atakwambikana ibara. Muhumuriza abarundi n'amakungu ko intumbero y'inama nkenguzamateka ariyo kumenya ukuri, hanyuma ihanure leta n'inama nshingamateka kucokorwa kugira dushike kuri ubwo Burundi bushingiye ku bumwe nyakuri. Ivyo navyo tukaba tubisabwa n'ibwirizwa shingiro ya Republika y'u Burundi mu ngingo yayo y'192 agace ka 6. Abaserukira ibimenyesha makuru nabo bararonkejwe akaryo ko gushikiriza ibibazo vyabo, aho mu vyo babajije harimwo ibijanye n'ikiriko kirakogwa kugira ngo hamenyekane uruhara rw'abanyamahanga muri ubwo bwicanyi n'ibindi. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yaratanze umuco ku myitwarariko y'abaserukira ibimenyesha makuru.